tukanabipfuriza kugira ibihe vyiza aho muri janino hatandukanye. Ni wa mwanya tubashikiriza amwe mu makuru abariko aravugwa irya nino nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Bwanje no kwishura ko atabiharuro dufise byo kumenya ingene quantitativement amasezerano yoba yarakijije abari bagiye kwicwa, guhohoterwa, kurenganywa canke ikindi kiniki. Mugabo ndemeza umutima wanje je ndemera ko kurya ijambo ribi ryica, ijambo ryiza rirakiza. Hariho turazi hirya no hino abantu abahutu banyegeje abatutsi bagire bicwe, canke abatutsi banyegeje abahutu bagire bageramiwe aho baherereye. Hariho abahutu bagemuriye kenshi bagenzi babo b'abatutsi, ababanyi babo b'abatutsi bagoriwe mu buhungiro, kandi bazi ko ababishe nibababona bahapfa babakurikiza. Simvuze ko byavuye ku masezerano y'ubumwe, mugabo ako gatima ngira kararemye kubera ayo masezerano, kuko igikorwa kinini cyakozwe nuko amasezerano atavuye i Bujumbura ngo aherere i Bujumbura, mugabo yagiye mu banyagihugu bakayumva imvo n'imvano. Muti harakenewe ko turaba ingene dutosora, kandi uwo muti tukawunywa. Nivyo nta kwirengagiza, nta uhisha umwotsi wahiye. Nogereranya nibyo twabonye muri kahise. Urabona ku isi yose mu kinjana ca 20 harabaye ingwano ikwira isi yose, ariko cyane cyane ivuye i Buraya. Hanyuma bakagira bati inda turabe ingene twobigenza, bigapfa bagasubirira. Mu 1948 baragira Déclaration universelle des droits de l'homme. Haheze imyaka 18 baragira Pacte civil, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'est-ce pas, n'ibindi. Nta gikorwa rero cy'ukunga igihugu ushobora gukora ukaca wiruhutsa umugani wa yanka yavyara muci ngo ahaje ndahejeje hasigaye aho umwungere. Oya, nukwamizako. Ngubu iciza kiri mu masezerano y'Arusha nuko caje gitera intambwe yiyongereye ko ku by'amasezerano yari yakoze. Hari abavuga bati amasezerano yari amajambo gusa, hari hakenewe ko hashingwa inzego zishinzwe ikintu cyose kigira intango. Amasezerano yari umushinge. Kugira ugire inzu y'amaetaje 8 ubanza kuyikomeza munsi winjiye mutanabona n'ukubona. Ayo yari amasezerano. Arusha yaraje kuruhira. Najewe ndemeza ko nubu bikenewe ko abarundi basubira kubonana. Muti biracakenewe ko abarundi basubira kwiyunga bakaja hamwe, biracakenewe. Reka twumva abandi nabo. Jean Marie Ngendahayo, mwebwe nguti mwavuze aho mubona byagoraniye, kandi numvise ko mwemera ko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yarakenewe kandi ari ingirakamaro. None kugira abungwe kugira ngo afashe ico yabwirizwa gufasha ubwanyu, muravye kumbure n'utwo tunenge mufatiye ko n'utundi kumbure mushobora kuba mutarashikiriza aho byagoraniye, mubona bikwiye kugenda gutyo kugira ayo masezerano fashe abarundi koko basenyere ku mugozi umwe nkuko kuri kijya kicibutso biri bimeze. Naje ndashimiye gose aho turiko turaganira baratanga ibyumviro byubaka. Ariko icyo bashaka kugaruka
nakubwiye nti igisoda kirinda kuba igisoda cy'igihugu jewe aho ntandukanye na bararunyeretse igisoda ntikigamburukira abategetsi igisoda kigamburukira amategeko y'igihugu kandi we nyine yabivuze ati muri kinjana ca 20 ingwano zitikiza igihugu isi yose ziheze abantu baciye bashinga amategeko makuru kugira ngo twese tukore tuyarabirako iyo ni imbere rero yuko icyodukiza abarundi kandi ibyo bivuze abarundi iby'ubumwe iby'ukubana birahari nta wigisha umuhutu n'umututsi ingene babana umutwa n'umututsi ingene babana barabanye imyaka itagira uko ingana igisigaye ni ukuronka amategeko abakingira kubera yuko uri mu gihugu kikagira itegeko rikingira gusa umutwa ntirikingira umuhutu abahutu baraza kugumuka urizi itegeko rikingira umugumwe ntizidakingira uwundi ibintu birononekara byase bikunze reka rero icambere igisoda gisubire mu makambi yayo kandi kigware abarundi bose umutekano w'abarundi bose gikurikiza amategeko igihugu ciyemereje amategeko ashobora kuba afise nk'uko baranyetse yavuze two gutosora ibyo ntaco ibyo umuntu arabitosora nicyo gituma ari amaparlema hariho ahantu hose abantu bahurira ariko turinda kuronka igisoda kidukingira twese kugira tukuranka amategeko twumvikanye ko twese hanyuma ivyo byo gukundana by'abahutu n'abatutsi ibyo by'ubumwe bw'abahutu n'abatutsi bica bivuka nimba bitahari noneho je nimbira ko bisanzwe bihari ahubwo bizokomezwa ari uko abantu bakurikije amategeko raba mwibarabara iyo utwaye umuduga ukawutwara nabi urica abantu ukurikije ayo mategeko niho abantu bose baronka uko bajabuka kandi bagenda bagashika iyo baja mu mahoro nicyo twese turinda kurondera urakoze mwebwe na ikibazo kije ni mwebwe Jean Marie Ngendahayo ni umunywanyi yanditse ati eka ihibambewe bati nibareke kuriza ku gisirikare bati ube gito buri hose sinzi kwico mucemera ega jiwe sinavuze ngo basirikare ni babi cyangwa ni beza sico navuze na gatoyi na ni babi nicyo mvuga nuko umusirikare afise inkoho uravyumva jiwe sishobora kuganira n'umuntu afise inkoho je ndi ata n'ikibando ufise ngo bikunde uravyumva nicyo gituma mvuga nti urwego rw'igisirikare turinda kurusonera rugakora rukurikiza amategeko leta yashinze mu gihe utakurikije ayo mategeko rugahanwa wanashaka na la communauté internationale ntitworinda no kuvuga gusa abarundi aho umuntu aba yabonye yuko icyo gisoda kiba cakoze ikosa ibyo murabizi muri igisoda cadutse ku kirimba n'umukuru w'igihugu ibyo murabizi sinza kubisubiramwo n'akarorero kabi rwose umuntu ashobora gufatirako so icyo nababwira gusa ni uko nyinshi bati icyo bahuriyemwo reka tusabe igisoda kibe igisoda c'abarundi bose gikingira abantu kubera amategeko dufise dusangiye hanyuma ibyo bibaye turashobora kuronka byari byatugoye sinzi ko twese twagarutse ku murongo bararunyeretse riberi mwoba mwagarutse ku murongo byari byatugoye je ndabumva neza gose Emery Pacifique muratwumva yego je ndahari ndabona ko Jean Marie Ngendahayo yoba ataragaruka Jean Marie mwagarutse nagarutse ego nimwe mwari muradutunga mutuburane yaho ati ivyuma ntibisezerana byatugoye byadutikanye twaviriye ko rimwe twese noneho reka tubandanirize aho twari tugeze reka nje kwa Emery Pacifique igira neza nimwe mweho kubona ko bwanyu ko rero ko mufatiye ku kahaze ku byabuze
muti bikwiye gutunganywa gute hakosogwe udukozi twaba twarabaye? Ego murakoze. Ubwa mbere hoho nagomba ngaruke ku ciyumviro c'umushinga ntahe Ngendahayo. Ni ukuri ikintu avuze ni ikintu abarundi dukwiye gushimikirako rwose, kubera yuko nta gihugu na kimwe kuri ino si gitera imbere kimaze kujana mu vya politike inzego zijejwe gukorera abanyagihugu izo arizo zose, des institutions je veux dire, donc yaba urwego rw'igisoda, caba igipolisi, yaba ivy'abacamanza, yaba na administration publique, inzego zidakomeye ngo zumve yuko zikorera abanyagihugu, ko ubutegetsi uko bukurikirana kose bobo ari abanyagihugu. Aha mu Bwongereza tubita aba civil servant, ni ukuvuga n'abantu bajejwe gukorera abanyagihugu. Ico rero hariho inzira nyinshi zo gushika ku bintu nk'ivyo. Ikindi nemeranya nawe ntaribagira, nihanganire, ni uko ubumwe bw'abarundi kera bwariho, nabivuze ngitangura. Abarundi babanye ibinjana bagwaniriza umwansi hamwe, bafatana mu mugongo bakongera bagafatana no mu nda. Ivyo muri kama k'abarundi birimwo. Umurundi burya si umwicanyi, umurundi si umusuma, umurundi ntiyipfuriza nabi mugenzi we. Ariko turazi yuko byahereye ku banyamahanga bigisha amacakubiri, hanyuma akagwi k'abarundi bamwe bamwe babikoresheje babigira ikiraro kibashikana ku butegetsi, kumbure batari n'abayobozi beza, muga kuko bazi guteranya bagashika ku butegetsi. Rero aho Uburundi bugeze ubu, tugendana ibikomere byinshi cane byatewe n'izo nyigisho z'amacakubiri. Uburundi bwuzuye impfuvyi zabonye base bacibwa amazosi ziraba. Uburundi bwuzuye abavyeyi bavyaye hanyuma ntibaheka, abavyeyi babonye abana babo batwagwa batazi iyo baroye, baraswa, bicwa, bapfungwa. Muri ico gihe rero igituma ibi vy'ubumwe iyo tubizanye tukabizana nk'amateori gusa, burya ijambo bumwe rifise ico risigura bishize mu ngiro gusa, nayo ahandi ni ikintu ciza c'est l'idéal. Rero aho mbona nko muri 1991 yari intambwe mu vy'ukuri yo, kandi burya ntawe reka gushimira Petero Buyoya, kuko niyo turiko turavuga iyi charte de l'unité biranantangaza, niyo za leta n'abandi bibuka ibintu ntibibuke, n'uwemeye akarya umutima amenyo agatuma anabizana ku rubuga rwa politiki. Ni ikintu co kumushimira cane ico kintu. Ariko rero ico nshaka kuvuga ni uko urabona ubizanye ukabizana igihugu kiri mu ntambara, abantu bariko barajyana, burya bumwe ntibwigeze buronka umwanya wo gukura no gutotahara mu bantu. Nubwo twavuze yuko hari hakenewe reconnection, ikintu cotuma abanyagihugu bumva baruhutse, turaronsa umutegetsi ubu azoraba umuhutu nk'umurundi, akaraba umututsi nk'umurundi, akaraba umutwa nk'umurundi. Ico nico conyene abanyagihugu bakeneye. Abanyagihugu ntibakeneye ubigisha ubumwe, barabufise, barazi ingene bagomba kubana. Mugabo habonetse umutegetsi nawe adashaka ko babana, ashaka yuko bajyana kubera arizo zonyene nguvu afise, azi yuko ibi umushinga ntahe Ngendahayo ariko aravuga vya des institutions fortes, azi yuko ivyo bibayeho wewe ntari amezire yo gutwara les institutions zikora neza. Buriya hariho abantu bigisha amacakubiri, intwaro ubona zijyanisha abantu, ni intwaro zifise abayobozi bazi yuko mu mahoro n'umutekano n'amategeko atakibanza boronka. Uri umutegetsi uzi yuko hari ivyaha bikwagira, canke ubusuma bukwagira, canke kumbura udafise n'ubumenyi bukwiye bwo gutwara igihugu, ariko ukaba ugitwara par accident de la nature, hanyuma ntuzokwigera ushaka
kuzana iyo nzira nyayo yo gutuma abanyagihugu baruhuka bakagira bati turarose umutegetsi azi ico tugwaye, ko tugwaye utwereka yuko tungana twese, ko dufite ibijanye na egalite de chance mu gihugu. Turavuga ego mperutse kuri iki kintu asimba umwanya w'abashakanye jewe nigeze gusoma ikete les intellectuels b'abahutu b'abarundi banditse muri 1988 byerekana ingene mu nzego z'igihugu hariho ubudasa abatutsi aribo bihariye ibintu byose. Ndazi yuko ari deba iri sensible mu barundi benshi, nayo ndakubwire yuko jewe nk'umuntu ico gihe 88 nari mu mwaka wa gatatu wa kane umbure sinibuka neza, ariko ndabisoma nkaraba abo bategetsi uko kuntu byari biri, aba bantu benshi bari des jeunes intellectuels hutu bari bafise igituma bo kwandika ikete nk'igi. Ndakubwire yuko hari urundi rwaruka rw'abarundi bacanze amoko yose baherutse kugira icigwa berekana ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD nk'akarorero buriko burakumira abatutsi batagishikana na vya bice kumbure bavuga 40 bashaka gushira ahantu hose n'ubwo atariko amasezerano y'Arusha bivuga. Ibi rero bituma abantu aho kurema mu mitima turabasaba abategetsi bagumana umutima uhahamuka bagira bati aba baje kutumara, ico gihe nta mahoro nta bumwe ushaka kuramubwira. Murakoze. None imbere y'uko nsubira kwa bararunyeretse kamaze nsubire gatoyi kwa Jean Marie Ngendahayo kuri iki Emery avuze ati muri ko tuvuga ubumwe bw'abarundi ntitworeka kuvuga President Buyoya, mwaragize ico muvuze igihe ashengeye muti nta wobura na kimwe nawe yoshimira ko President Buyoya. Jean Marie Ngendahayo icyo umuntu yoshimira ko ku byo yoba yarakoze je niba yuko kuba yarabaye umukuru w'igihugu cyonyine n'imyaka yabumaze ko si bike, icyo ni icya mbere. Icya kabiri jewe niyumvira yuko cyane cyane icyo jewe n'amashimikira ku byerekeye Buyoya ni uko ibijyana n'urubanza rw'urupfu rwandadaye bamurenganije kubera yuko batamuhaye uburyo bwo kugira ngo nawe nyine agire icyo abivuze ko yiregure canke aruburane bwa rugabo. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane ku muntu yatwaye igihugu imyaka uko ingana kandi yarakerukiye Uburundi mu makungu kanatsinda. Bigiye bitangaje ari uko abamuciye urwo rubanza yuko ari umwicanyi ari nabo nyene iminsi mike rwose imbere yaho bamutatse mu makungu yuko atamudemokarate mu Burundi bavise angana nawe. Urumva ngaho hari ibintu bigoye rwose atawo bisubirako. Murakoze cyane. Mushinga nahe ribere bararunyeretse mwebwe sinkekeranya ko muhimbagwa mubona ko gushika uyu munsi genekezo rya 5 ruhuma rihimbazwa kubera ikivi mwakukije. Mwebwe mubona ko aya masezerano agifite ikibanza uyu munsi nimba hari agahaze mwona ko hokosogwa iki, ariko mujaniranye n'iki kibazo na Rose kivuga giti ico gihe mwebwe muri mu mugambwe Iprona ati mwaci imyaka inyuma mikeyi gatoyi haci yaza intwaro zifatiye ku migambwe myinshi mukazana intwaro rusangi, ati mwabona hari hageze muce mubwira ko turasozera akanya karatujanye. Murakoze cyane. Murakoze. Bwa mbere nshimire amajambo duhurije kujana kwijana Ngendahayo na Emery bahejeje kuvuga. Nanje ndemeza ko ubumwe nyakuri bushimikiye ku nzego zikingira abarundi bose. Nihaba igisoda carahindutse ngo nuko harimo abatutsi gusa bakaba bariko barashiraho ikindi gisoda c'abahutu gusa, ntaho tuvuye ntaho dusubiye. Ivyo bitihwe.
hariho kandi ibindi bitipwa hariyo kandi kantu bavuze ku byerekeye colonisation nabyo nyine twarabyize mugabo Jesse nashatse kubishimikira ko kubera uvyihweje abarundi abadagi badutwaye imyaka 20 ababirigi badutwara imyaka 40 tumaze hafi imyaka 60 twikukira ingana n'ibiringo byose twabaye muri colonisation none twoba tukiri abana n'uwavutse ico gihugu yarameze imvi inda twikubita gashi ntitugume tuzerinze ibyo ni bimwe bita kwiha impundu nabyo ntaco bimara ikindi n'ukuri kandi ndashimye ingene tuyaze tubona ibintu kumwe ubumwe nise amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yari ideal yari semo twararishigikije amasezerano y'Arusha kandi yaragize akamaro twaramaze imyaka nka 10 mu gahengwe ariko urabona ko kuva mu 2015 twasubiye mu ryahande kandi tarahera tuganye ukuri harageze ko dusubira kwicara hamwe tukaganira turaba inzego zijanye na demokrasi zihumuriza bose kandi aho ntugire ni mu Burundi gusa uravye ingene amatora hirya no hino yadukamwo induru mu bisanzwe umunsi w'amatora abantu bahava baja kunezerwa mugabo ugasanga mu bihugu by'iwacu hadutsemo ingwano ako nakamara maza canke dukurikirana ibindi atari intwaro rusangi twicare tuganire ivyatugoye tubigorore kuko amasezerano ideal naho yoba nziza utayishimikije ibikorwa biboneka uburi kurihenda wewe nyene hanyuma tuvuze ibi vyerekeye multipartism ego intwaro rusangi ntigira igihe cyo kuza no kutaza ibintu vyama bihinduka kandi ico gihe nakubwiye ko byahindutse ku isi yose Burundi rero sagati kirebanga mu ruzi kiretse ko hari hababishaka ntushobora kugira ngo ivyo birasuma bitandaba buba ari ubwenge buke mpereze ku kibanza c'amasezerano ubu ivyo mbona nuko koko yo hagize itariki 5 abategetsi bose barava hasi bakaja ku cibutso c'ubumwe bakaririmba bakavuga amajambo menshi ivyo kubwanje ni vyiza les peuples et les nations ont besoin de symboles mugabo ubigejeje ngaho gusa ukaririmba ubumwe ukora amacakubiri ni uba wihenze kuko erega igihugu si icana kandi abarundi si bijuju barabona uvuga ukuri n'utavuga ukuri no mu masezerano ntunge baravuga bati ntibyo bikwiye hamwe tutobishira ivyo vyiyumviro ahabona ngo twemeze icese kuvyisunga mu vyo tuvuga no mu vyo dukora byose imigenzo ijanye n'ubumwe kugira itsimbatare ijambo ritashigikiwe n'igikorwa ntaco rimara murakoze